Wa mugore we, ntuzi ekipe muriko murakina? Sheri, nukuri sishobora kwicara ngo ntekane mugenzi neza yuko umuntu yanabaye namusize mu menyo y'ingwe. Basi ko wase ko tujayo nyemerera je ni telefone polisi twijanire. Ariko bamugore we, uyu ugomba utabarize uribwa kari mu kibaho. Sheri, byose ushobora kubyibuka kuko nawe mugihe yari karantabani ntabyo yumviriye. Ibaze ko yashese ubuzima bwe kugira atabara ubwiwanje. Sawa, banze basumbwiza ukuri. Abantu bakwa kwagiriza iki bari bakuze? Sheri, nukuri n'ubwa mbere nari ndababonye nivyo banyagiriza ryariremenanya ko ntavyo narinzi. Ibaze ko banyagirije ngo nishe umuntu. Sinzi rero ngira banyitiranije n'uwo twoba dusa. Iyo rero iratahaseruka nenda hasize ubuzima. Niyo mpamvu ndiko ndakubwira tuje kureba polisi, basi tubahamagare tubarangire baje kuraba. Ahubwo Imana ifashe sesange bana muhitanye. Sheri, baze ko yasigaye aragwana wenyene. Wapi kwiri? Nta mwekisa wanje nujya kurondeza kuko cyumenga ndiko ndamwisemba. Gusa hari ikintu kimwe nokora. Reka ndakwireke. Ndakwemera tegura. Hajya umutego wafashe. Igisigaye nuko nicara nkarindira kanyizanira kandondera ko bugenze kuko yamaze kubona ko ndi umwana mwiza. Akantu ko gutegura nako umuryango gakomoka mu gisekuruza caje. Ariko hari akantu ufise natirere nigabiye amafaranga. Unyarukiriza mu mafaranga yanje nitahira. Ugira ikibazo reka ndakuzanira asigaye. Sinari nakubwiye ko anyizanira. Iyi ni telefone y'umugabo wiwe. Allo? Allo? Uracyariho? Ntibakwishe? Byagenze gute? Umwase ko turiko turagwana naramuhenuye ngera yaguye kwibuye ntiyongeye kuvyuka. Urya wundi nawe yashitse abapolisi bamaze gushika. Ariko kubera nari nababaye gatonya naciye nja kwa muganga gusa umeze neza. Ire yibonyemerera tukabonana. Ndabigusabye. Nta kibazo cyo twabonana. Sawa, merci. Sheri, ntegerezwa kubonana na Leila. Ndamushimire kuko ivyo yankoreye. Je navyo nari kubasha gukorera mukeba wanje. Ntegerezwa kumushimira. Sinari nakubwiye ko umuteguza gucamo. Ubu rero ngoma mpinduka umugenzi w'umugore wa King. Ce ndamukoresha kugira ngo ngarukane amatungo yanje yose. Nkeneye kubona King akamba kama imbere yanje asaba imbabazi mu gihe atacazo bagisigaranye mu vyo yanyaze vyose. Ariko umugore wiwewe ni abandanya yitwara ko neza muri no mukino. No mubabarira nkamuha n'agataye gatonya kaja kugerageza ubuzima. Kuko burya ubugome bwa King nta ruhara bufisemo. Shaje nawe ibintu byawe n'ubundi uzobyisubiza ku bintu mbonye. Ayiwe. Uyu mpanzitse. Are. Aya, yonzira yanje shani itahire kuraba umugore. Nanje zane akaji ka orange.
Yureye. Urazi ko nibagiye ko umuvyeyi w'ibungenza atanywa koka. Reba ukuntu natumye ko koka kandi ndi mugasama. Yo nta kibazo n'ukuri. Jewe jiyeri yose ndayinywa. Hamari. Tugire ko tuvuga ibyo ujya munsi. Mbwira ido nido ukuntu byagenze. Katya, reka turekane n'ivyo ujya munsi. Igikuru nuko nabacize, ubu twese tukaba turi bazima. Sha. Sinzi ko nzahava meza gushimira. Kandi Reye, cinda cibaza. Raba turabakeba. Birazwi ko urugo ndimwo, rwahoze ari urugo rwawe. Sinumva ukuntu bafashe ubuzima bwawe bushira mu kangaratete. Kugira utabaruki wanje. Nivyo nubeshe. King yarankoreye ibibi byinshi cyane. Yarankubita, mu nyuma aramvanga na wewe, kumbura yaramvanga no ku bandi. Ikirenze kuri ivyo, yanyirukanye mu nzu yanje kugira ngo wowe yinjire. Ariko Kati, muri ivyo vyose ikosa ryawe niriye. Ko nzi neza ko atari wowe wagiye kwirehereza King. Ndabizi niwe yakuronde. Erega nawe ushobora kuba waramukunze nkuko namukunze. Kandi nta kosa ryo gukunda. Kuba waraje mu rugo rwanje bigatuma jewe nsohoka. Sinibaza ko ari kosa ryawe. Kuko nta kindi kibanza c'umwana atari impande y'abavyeyi be bombi babaye bagiriho. Nanje ubwanje nta yindi shwana ari kugira. Atari kuja kuba nteye inda. Kati. Umbajije impamvu nagutabaye. Mpava naronka inyishu ndaguha. Ariko nkuko nabikubwiye, we nta kiwigeze unkorera. Rero sinari kukubona uri mu ngorane, hama ngo ndengane. Umutima wanje ntero kubinyemerera. Ikindi, wowe Imana yaraguhaye umuhezagiro je bitamaye. Uribungenza. Umva nari kuba ndi ubuhe bwoko bw'umugore. Igihe nari kugusiga, mbona kuri mu ngorane. Sha, umve ko nkigutangarira. Sinanzi ko kwisi hakiriho abantu beza nkabo. Ahubwo ndaciyumviye. Ni gute King yaretse umugore izafise umutima mwiza nkawe? Reye, je numva nameze neza. Reka ntahe. Tuzobandanya kuganira undi munsi. Nivyo sha. Abantu nkamwe mwibungenze mba muri fragile cyane, usanga warusha. Ahubwo rero, turafate taxi canke bajaj kugira ngo ushike muhira hakiri kare. Sheri, ihangane gato. Namaze kumutelefona Sam ariko araza, okay? Cyari kwenda kwa muganga. Sivyo? Sheri. Nta kintu uba wanwe cyangwa ari. Sheri. Nukuri ndakubwije ukuri nta kintu na kimwe ndagiye kuvaka. Usibye jina nkweye mukabari gihe najya guhura na Reye. Nicyo kintu nariye gusa.
Sam, ukize. Okay. Aha umunezero nuko wigize arambuga atabara mu kiba wawe. Anje ntakubesha numva umunezero mwinshi cyane kubera Katya ndabona ko twamaze kuba abagenzi. Ejo nubwo twamaranye umwanya muto ntarabona neza ko yamaze kunyizera. Umupango waje uzogenda neza tu. Ngira umupango wawe wizeye uzogenza gute? Nashaka ko twabagenzi hamwe nyizera neza hama nzoca impindukira ndamukoresha kugira ngo aruzi ivyanje kenge ndamusubize kwisukana kandi nasanze ari umukene ruhebwa. Shariye je numva bigoye birashobora kutazokorohera. Ego Katya urumva ko yamaze gufata nk'umucunguzi wiwe, ariko Kingi ashobora kubera intambamyi. Ahubwo niho nzoroha ereka hagira urugo n'umugore. Ico nzi neza nuko King iyo yakunze arizera cane, nanje shatse taracana namwe yaranyizera nkuko namwizera. Icazo musaba cose ndazi ko azogikora komsa ninagira ico saba Katya ko abwira umugabo nzobanze neza ko izokunda. Aho rero nanje niho nzoca natakira. Yo reka je kora abasha sinzigize rukuri ndagarutse tuyavuga. Ndabizi umugenzi wawe Leila uraza hari ndamukeneye mu telefone ubunyene. Uyu munsi harapfa umuntu adapfuye ndapfa. Mugabo we ujye kwicira umuntu ngaha munzi wanje. N'uyu rumwicanye yanyiciye umugore n'umwana mu nda. Ntacyo mpa amahoro atari kubona nawe yapfuye. N'ubu niriko ndabikora nabi, reka ngende nzogaruka. Wewe nzokwica urupfu rwo gashinyaguro kuburyo uzokwifuza kumwigashano haye umugore wanje utari burironke.
ibyo numvise wavyumvise ngo wica umuntu anje ndagusavye banza urindire numva umenga sindiko ndatahura ivyo uwo mugabo ariko arambwira umugore we ariko aravuga si Katya umwe twari kumwe ejo anje fasha tubanze dutoze ibintu bintu ndabimenye neza Yana, urazi rero Kingi avuga yuko umugore wiwe yarembye mukivana nyene burya nyene ariko aramujana kwa muganga amucikanirako. Ubu rero igitangaje mu karere kose nta yindi nkuru mu kibaniro kiravuga bavuga yuko urupfu rw'umugore wiwe ari we rwagirizwa.